nkuko bivugwa n'abanyagihugu bo muri komine Vugizo ni ntara ya Makamba mu bumanuko bw'igihugu. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 ngo habaye ubwicanyi budasanzwe, ubwicanyi bwahitanye abantu benshi bwongera buhitana n'ibindi bitari bike. Nkuko twavyiganiwe n'abanyagihugu kuri uyu wa 15 Nyakanga umwaka wa 2020 igihe umugwi ujerwe gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi Severe warugiye gutanguza ibikorwa byo kuzura ibisigarira by'abantu batawe mu binogo rusangi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 ngo uwo munsi ubwicanyi buba abantu bari batumiwe mu nama ahahoze sentare n'ibiro vya komine Vugizo. Inama yahavuye ivamwe ivyo batari biteze nkuko twavyiganiwe n'abo banyagihugu. Ngaha ivyabereye ngaha igikuzi hari ku munsi wa mbere niho hari hakoranijwe ikoraniro ry'abantu bose mustavango abantu bose bakoranira Ivugizo bakoranira ku komine ngaha uhereye komine yose ukingana imituma ishika 200 utaza ngaha inyuma hari abajerere baza kuraba umuntu wese yasigaye muhira abantu baca baraza barakoranira ngaha bashitse abantu bagishitse abantu bariko bamaze kuza bagabana amajoma afu y'igisirikare atura hajya asoda benshi barakikuza ukubona kino kivuga cyari kikijwe n'abasoda cyose hari kuva rugose umva y'abanyagihugu bashira hagati baca batangura gutega ko abatwari b'imitumba bohamagara abantu bose bita abamenje barahamagara bagenda bandika amazina umutwari wese agenda andika amazina abitegetswe n'uwo Nyowakira Antoine yakomoka Isonga ya Bururi mu ntara ya Bururi mu province Bururi gahamagara mwandika amazina y'umumwe wese gaca bandika abatwari ku mitumba barandika mugabo umva harimo bandika kubera barategekwa gaca bandika abantu haje kwandika baca bamuhereza impapuro Nyowakira gaca hamagara tangwa guhamagara umutumba ku mutumba ahamagara yuduza iyo nzu iyo yari sentare wenye n'ubwiwe ni yabihamagara weye ku mazina donc baramuhamagara tasi yanditse amazina y'abantu gaca hamagara nakasabwe muhanye inyitabo yari cyo gihe ndi bari kwitaba ngwe oya utayizabye ukutavuze ko sabwa muhanye ni umva wongera wacubona ibindi bisumba ivyo bakitabuko binjira muri sentare yinzo ari sentare bakayuzuza neza ajya bayujuje neza bagaca batangura guturira abantu bakabarasa n'inkoho umwotsi warafunze ukaduga hejuru umwotsi kuri inzo umwotsi ukaduga hejuru nanone mu bibona ukuntu ko bayisivyo karabasasi kera tarayisigiyo iyo nzu yose zari intoboro z'insase gusa iyo nzu yose yari ifise intoboro z'insase yose hani abantu bapfiriye cyane umugwi wa mbere upfuye akongera bakinzamwe abandi bahamaguye ku mazina bagaca bagara bakicwa ubundi mu gukaza bakinzamwe amasa bakica abantu honyene bahamagara amazina bahamagara ku mazina cyo gihe ngaha wari umunsi wa mbere cyese ndobwiyagira ko twarasesikereje twahaburiye abantu iwacu benshi abantu be bahambuye kuri aka uyuku za pinosi zo ziri mu bantu zya avocados imivyimba y'abantu bagiye barahambwa aho rero aho ari umunsi wa mbere yari kono rudasanzwe hapfira abantu benshi. Aha rero ngaha hariyo ibinogo bahambyemwo abantu benshi cyane. Twebwe ico gihe twari abana batubwira ngo bashika mu majana 3 ariko bandi baravuga ko barenga. Jewe mubona nanje nabuze umuvyeyi ico gihe 72 mari mu bantu ba mbere bishwe barashwe kandi ntibabiciye ngabo babiciye ku musozi Rutegama ahantu kuri zone Igishiha. Abo bantu baciye babahamba ari abantu bashika 14 babahamba muri toilette. Ibindi twagiye turabona nuko hari ibintu byinshi byagiye byononekara mu ikomine, ibitungwa byaragiye, inka ziragenda, amatungo matari make yaragiye aranyagwa. Ivyakurikiye abantu barahunze. Jewe nagiriwe ubuntu sinahunze nagumiye ngaha. Iyo ndiko ndavuga reko ndi n'umucika cumu nanje ico gihe umustanteri yatwara ico gihe nanje yaramfashe ndi umwana muto w'imyaka 9 baranjana kumfunga na mama yari afise akayoya kari kamaze amayinga 3 kavutse batwagiriza yuko twabitse bamurere umuzi wa mbere wabaye umunsi Nonya ngana bamubaye umunsi ntamisi byabaye wabaye umwiza jewe yabaye Imana
yabaye imana kuko urumva uwo mutware w'iwacu yaturongora twaricaye ngaho ku ntebe muri sentare bakaja bambwira ngo tora rero abambaye ivyasi umutware wacu areraguza abo batoraniwe reka areraguza hanyuma biraridongi abaye idugizaho niyo yaciye anobagura abantu ahagurutsa abantu biraridongaho ahagurutsa abantu ubona bambaye ivyatsi bose acabamwe umusoda umwe umutwaye ndabahiriwe amutumita inkiniro y'inkoho kubuza byari vyarwa nkeke kubatorera ukuri yagize ukonye kubuza byari vyarwa ngo nkeke kubatorera iki Mwijambo ryiwe Petero Karaveri Ndayicariye arongoye umugwi Sévère avuga ko hari vyinshi umugwi Sévère umaze gutohoza no kumenya kuvyerekeye ubwo bwicanyi akavuga ko ndetse nuwahoze ari buramatari w'intara ya Bururi nuwahoze ari musitanteri wa commune Vugizo bari batumiye mu nama abo bantu ico gihe ngo baracariho akavuga ko umugwi Sévère uzobegera bababwire ivyo bibuka ivyo babonye n'ingene vyagenze nkuko babirekurirwa n'amategeko. Ubwicanyi bwabaye mu Burundi mu makuba atandukanye yashikiye igihugu burasiga ubwenge. Ubwabaye hano mu mitumba igize commune Vugizo mu 1972 abacitse ku icumu ntibafise ingene babuvuga. Mu bishwe benshi barabahutu bahamagawe mu nama y'amahoro n'ubumwe ku ikomine, bahamagawe na musitanteri w'ico gihe akoranye n'abarongoye inzego z'umutekano. Uwo musitanteri n'ubu mu byo tuzi mu mugwi aracariho. Umugwi Sévère zomwegera atubwira ivyo yibuka ivyo yabonye n'ingene vyagenze. Ivyo kumubaza ivyo yabonye canke yibuka tubirekurirwa n'amategeko dukoresha. Intara ya Bururi yari ifise buramatari w'umusirikare ayiramutswa nawe nyene aracariho. Tuzomwegera atubwire ivyo yibuka n'ivyo yabonye. Mu 1972 Rumonge na Makamba batwagwa mu ntara ya Bururi. Ubwicanyi bwabaye mu karere k'ubumanuko bwahitanye abanyagihugu basanzwe, abakozi ba leta, abasirikare n'abajandarume, abacamanza, abagwizatunga, abigisha, abanyeshure, abihebeye Imana n'abandi bantu batandukanye. Abicanyi barondera kwaka ubuzima. Imitumba igize commune Vugizo yarabuze abantu benshi. Abahutu benshi barishwe, abakenyezi b'abahutukazi n'abatutsikazi barishwe, kandi benshi baragiriwe vyamfurambi imbere yo kwicwa no gutabwa mu binogo muri kino kibanza. Urongoye Sévère asaba abarundi bose gufatana mu nda no gutanga amakuru mu mugwi kugira ngo ukuri kuja habona gutyo ugwaruka ruzomenya ivyabaye biheze bikigumuziro mu gihugu c'u Burundi. Umugwi Sévère ukaba umaze gutora ibinogo 8 vyatawemwo abantu muri commune Vugizo, 7 vyatawemwo abantu mu mwaka w'1972 n'ikindi kinogo kimwe coba catawemwo abantu mu mwaka w'1997. Aha turi uno munsi hazwi nabi cane kuko hatikiriye inganda nyinshi. Hari n'abashatse kuhubaka ikambi y'igisirikare. Amashirahamwe y'abacika cumu arasemerera. Uno munsi umugwi Sévère umaze kuhemeza ibinogo 8. Mu kubitora vyaroroshe cane. Turashimiye cyane inzego zo kwivuna abansi zikorera hano ingene zadushigikiye. Muri ivyo binogo 8, 7 nivyatawemwo abishwe mu 1972, kimwe ngo coba cimbwe mu 1997. Tuzobandanya turondera n'ibindi mu minsi tuzoba turiko turakorera hano
kuko havugwa ko ngo ngaha haguye abantu batagira igitigiri. Hajya hose mubona ahari ibiti vy'amavoka ngo hoba hari ibinogo vyatawemwo abarundi n'abarundikazi bishwe mu 1972. Umuntu wese yokwibaza igituma bijya biti vy'amavoka vyatewe hejuru y'ibinogo vyatawemwo abantu. Mu mwaka w'1972 aha niho hari ibiro vya komine Vugizo na sentare y'intango. Nari amazu mubona epfo imwe ishaje itagifisa amadirisha, ijya yindi nayo yari ibiro vya komine. Aha rero ijya sentare y'intango mubona harya yasambutse niyo yakoranirizwamwo abagomba kwicwa. Abimuye ibiro vya komine barigize bafatiye ku gahinda iki kibanza gitera imiryango yiciwe ababo ngaha turi uno munsi. Naha rero twashimye gutanguza ibikorwa byo kurondera ibisigarira by'abishwe muri komine Vugizo mu 1972. Abishwe bava mu mitumba itandukanye nka Gikuzi, Matyazo, Rutegama, Kiyazi, Rurambira, Gahandu, Kagege, Mutobo, Nyamurinzi, Jongwe, Gitaba n'iyindi. Ngo yose hamwe ngo yoba ishika cangirenga gatoya imitumba 20. Mwomenya ko icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka n'urongoye umugwi w'igihugu ujejwe guharanira agateka ka zina muntu CNDH bari bishikiye aho muri komine Vugizo kwirabira ibikorwa vy'umugwi Sévère.